Shalom abantu mwese mukomeza gukurikirana iyi chaîne ya Bedanora TV. Murazi ko twariko turavugana ibitera umubabaro mu mutima n'ingene umuntu ashobora kuvugwa cyangwa ukamuheramwo n'icotuma ubimenya. Icotuma ubimenya biri mu gice ca mbere, ariko muri iki gice ca kabiri dushaka tuvugane ibimenyetso n'iryari umuntu amenya ati jewe nsanzwe mfise umubabaro mu mutima. Rero ukaraba umuntu inyifato yiwe urashobora kumenya ati uyu muntu afise umubabaro mu mutima. Akenshi abafise umubabaro mu mutima n'abantu usanga hamwe na hamwe bahoze agahora cane gose, ahandi hari igihe usanga ari umuntu avuga kenshi kandi akavuga ku vyamubayeko. Nk'umuntu ryari twariko turavugana arambwira ati je canteye umubabaro n'umugabo wanje yansize nkiri muto, ansiga mu gahinda kenshi, vyaranteye agahinda kandi sanga kenshi ndiko ndamuvuga, ndiko ndabibwira n'abantu, niyo ntaba umupfakazi niyo bamufata uku, iyo papa nakaba yari hari niho bamungira uku. Ati kenshi nkavyidoga, kenshi bikanera kuko nariko ndamubaza ibintu bimwe bimwe. Rero kizokwerekana yuko umuntu afise umubabaro wo mu mutima, ntashobora gusiporta, ntashobora kwihanganira akantu na gato kamubayeko. Ni ukuvuga hamubayeko akantu na gato, tuvuge nk'ubu abuze amafaranga, ubu wapfuye ari we yahora yamuha, ntabisiporta. Ni ukuvuga akantu gatoyi kamubayeko aca yumvira urya yamusize, aca yumvira uwamuteye umubabaro. Kandi nawe yoba yarafashwe ku nguvu, ni ukuvuga iyo sinye kenshi arayigira. Umuntu ashavura vuba, akantu gatoyi kagatuma ashavura, ahindura isura, ukayoberwa umuntu mwariko muvuga n'uwo ari we. Yego, kenshi iyo sinye irabaho, kutihanganira ikimubayeko, kutihanganira agakosa na gatoyi ka mugenzi we. Burya no mu ngo umuntu yagize igikomere bituma adashoboye kwihanganira cane n'uwo babanye. Nubwira ndakwihanganiye kenshi sinsubira, kubera ubwiwe niko ameze, kubera igikomere asanzwe afise. Ikindi kintu, umuntu atewe igikomere ahinduka inyifato, aca ahindura inyifato. Yari umuntu atwenga cyane aca aba umuntu w'amakalme, atekereje, ahoze, bikunze ubona ko no mu maso ashavuye. Ni ukuvuga arahindura complètement inyifato yiwe, nawe muraba mu maso ubona ko atamunezero afite. Nta munezero aba akigira, kenshi usanga yimereye uko, nta munezero aba afise. Rero ahandi karakteri ya gatatu nabonye ku muntu asanzwe yaragize umubabaro w'umutima, yarashobora kugerageza ikintu nko kurondera ubuzima. Tuvuge yari nk'umuntu w'umuvanderi akerebutse cyane, kubera ikintu cyamubayeko, uca usanga kenshi atakigira courage yo kubikora, atakigira umwete wo kubikora kubera agahinda ko mu mutima cyangwa se igikomere cyo mu mutima. Uca usanga ari aho yumva ko atanakimwe ashaka, ntagishaka gukora, nashaka amajwi aguma amubwira ati kora iki, oya, ashaka kuguma atekanye, yiyumvira ivyo bintu vyiwe, ahandi yishavuriye.
ni ukuri izo ni sinye zerekana umuntu afise umubabaro w'umutima. Rero muri ico gihe rero harashobora kuba umuti w'umubabaro, umuti w'umubabaro wo mu mutima. Uwo muti ubona ryari, uronka ryari, vyogenda gute, ama procedure ingene vyogenda bikurikirana kugira umuntu akire mu mutima. Nko kuri twe twemeye Yesu tukizera ko ari umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwacu, turizera yuko Yesu ashoboye byose. Malheureusement usanga no mu mashengero no mu bantu bemeye Yesu harimo abantu bagifise uwo mubabaro, bamubwira ati ibikorwa nuku, cakubwira ati ashobora kukwishura uko ashatse kuko uwamuteye umubabaro ari wo wavuze canke uvuze ikintu gisa nico yigeze kumubwira. Rero muri ico gihe Yesu tuzi yuko avura imitima akaduharira n'ivyaha. Muri ico gihe kubera tuba twizeye Kristo Yesu, turizera yuko Yesu ashoboye byose, ico gikomere ashoboye kugikuraho, ukaba amahoro, ukagira umunezero, ukaba nk'uko wari ubwa mbere, ukaba wa wundi original. Niba uri umudamu ukaba wa mudame original yarazwi na Kristo. Ni ukuvuga Kristo ukamwizera yuko ashoboye gukuraho ico gikomere, ashoboye kugihanagura, ashoboye kugikiza, uwo mubabaro ashoboye kuwukuraho. Yesu arashoboye. Hari kantike nahora nkunda kuririmba kandi ndayikunda pe, ngo akiza ibyaha, aharira ibyaha, agakiza n'imitima. Ninaronka akanya ndaza kuyibacishirizako. Hanyuma umaze kumenya ko Kristo akiza, ni ukuvuga umubwira byose, uca ubanza ugafata decision. Je ndafashe decision yo gukizwa, yo gukira, pardon, yo gukira. Mfashe decision, shaka gukira, numva afise ubushake bwo gukira, ndashaka gukira pe. Rero niba shaka gukira, ndaharira, je dois pardonner. Muribuka ko twigeze kuvuga ikintu cyo guharira cyangwa kubabarira abandi. Kijya ni ikintu gikomeye cyane, ni naco gituma Bibiliya ikivuga ko ikavuga ati udahariye mwene se nawe naharigwa. Utamubabarira n'Imana ntabwo imubabarira, kuko kubabarira Imana ikizimwo ikintu gikomeye cyane. Izi yuko ubabariye n'ibikomere ntabyo uzogira. Ukigiza umwanya muto ukababarira, ça sera fini. Kandi kubabarira ntibisaba yuko umuntu aza kugusaba imbabazi, oya, kuko hari abantu bafise imitima igumye cyane, bisaba yuko wewe ubwawe udelibera, urekerana, ukavuga ati Mana ndamubabariye kandi mamahoro. Ivyo ukabiba nk'uko bikubera byiza cyane. Ukamubabarira, bikunda ari umuntu ubona ko ushoboye kubwira, urabona nk'umuntu yagufashe nabi, hanyuma mu nyuma bigahinduka, urashobora kumwegera ukamubwira ati ni ukuri je nshaka gukira, warangiriye uku kandi byarambabaje, rero kimwe ndakubabariye. Nibuka ndabacishirize ko igihe kimwe nari ngiye kuri kaminuza, hanyuma aho nagiye baca bambwira ati ntushobora kuja gupanga, uba ngaha muhira. Ngenda kuba yari umuoncle, yari umuyomba wanje, nja kubayo, ndahaba igihe kitari gito, ariko mu kuhaba nahabaye
ntabanye n'amarira menshi, ndababwiza ukuri, ntabanye n'amarira menshi ku buryo umugore wa onkle atanyemerera guca muri salo onkle ari muri salo. Ni ukuvuga niba onkle yantanze kubyuka akicara muri salo, byasaba yuko nguma mu cyumba kugeza onkle agiye. Ariko icyamfashije ni uko jesi nkunda ibintu bimbabaza pe. Ariko rero icyo naciye nkora, naciye ndamuhamagara umwaka w'ishuri uheze, ndamubwira Mukamuyomba, ni ukuri iminsi twabanye warakoze kunyakira, ariko waramfashe nabi, numva ndakubabariye. Ariko kandi kubera muhira nari nabinyegeje, nce ndamubwira nzoca ndabivuga no muhira, kuko murumva uko yangira uko yaciye ambwira ati uzoteka isafuriya yawe wenyine. Arazi guteka isafuriya ugateka uri mu nzu y'umuonkle wawe kandi nkabona ati ndayibwiye onkle nzoba ndamuteranije n'umugore ho umuriro, noba nakije umuriro, nkabyihorera. Ni birebire, ariko murumva yuko byo uri kuntera igikomere kinini, ariko Imana aho yafashirije yamaye kumwaturira. Ndamubwira ni ukuri umbabarire, warambabaje, urasubira urambabaza, ariko rero ngire ntahe, nzobivuga muhira, ariko ndakubabariye. Nawe aca yitora amakosa, turabiheza. Rero nicyo nariko ndavuga, burya ari umuntu wari abordable urashobora kubimubwira, ushoboye kwegera mukavugana, urashobora kumubwira ati ni ukuri mbabarira, warambabaje kuri iki. Kuko burya nasanze hari n'igihe ushobora kuba watahuye ikintu nabi, ugasanga siko we yashatse kukivuga. Ashobora kukubwira ati oya nshuti yanje, si uko nashatse kuvuga, nashatse kuvuga uku. Ugasanga murabitunganije, ari satani yashatse kubateranya, kuko ibyo satani arabishoboye, guhindura amajambo umuntu ariko aravuga, ibyo arabishoboye pe. Rero bene data bakunzi ba Bedanora TV, aha turiko turavugana ingene twokura ibikomere mu mitima yacu, tukaba amahoro, tukababarirana, tukaryoherwa ko dusanzwe turyoherwa, tukamera uko twari dusanzwe tumera. Hanyuma ikindi, kubera ubona mu masinye, mu byerekana umuntu ko afise igikomere, harimo kunanirwa gukora ibyo yahora ashoboye, ibyo yahora akora. Rero muri icyo gihe uca uvuga ati naje ndashoboye. Mu barakubwiye ati naco uzovamwo, naco uzavamwo. Hari amajambo bene data tudakwiye kuza turabwira abandi, ajya tudashaka ko batubwira, si byiza kuyabwira abandi. Rero mubwira ati naje ndashoboye, ibwire nawe ati ndashoboye. Bavuze ngo naco nzovamwo, reka nige, reka nkorane umwete, ndondere urugo rwanje rubeho amahoro, reka ndondere akantu fundika mbeho, kandi mfashe nujya yavuze yuko ataco nzovamwo. Kuko narumvise uwundi yarabaye umudamu, yaragize umubabaro, yatewe igikomere n'umuntu yamureze nk'uko nyine umuonkle wiwe, mukiwe yakunda kumubwira ati wewe wa mukobwa we ntaco uzovamwo. Yakabimubwira kenshi, umukobwa akumva ko yikengereye, yabona umuhungu amuvugishije akabona igitangaza, agashaka kumwiha. Ariko Imana iramuzigama kugeza yubatse urugo rwiwe. Imana imubwira neza, imuha ubuzima bwiza. Hanyuma mu nyuma niho yaciye atangura gufasha uwo muntu yamubwira nabi, atangura kumufasha, kuko onkle we yaciye agira accident
agize accident umugore umengo nawe bari bamugiriye cesarienne, byasaba yuko bamutelefona nyamukobwa batuka yabaye umudamu, akacaza akabashofa akabatwara n'imodoka gushika kwa muganga, kandi byaba misi yose bamutwara misi yose kwa muganga. Urumva burya ntuzobwira umuntu nabi kuko ntuzi kazoza kiwe, ntuzi n'icyo bavuganye n'Imana, ntuzumufate nabi. Nuko Imana ikomeze kutuzigama. Ubutaha mu gice cya gatatu tuzovugana ingene umuntu akwiye kumera. Nuko Yesu abahe umugisha wose. Tuyifurije ingo nziza zirimo umunezero, zitarimo ibikomere.